Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye impungurupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije muri ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'ububabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwo gwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke uwo kwizera 100% bisigaye ari umuzi wibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwaka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Kandi wewe wa mwana wase kumva. Ewe, itugira inzigo y'akazikira. Umukecuru ukagira inzigo y'akazikira. Nyambo usiga ucisha nawe urumuroza. Abarozi nibo bategera bababarira. Babarira narakubwiye wowe ufite akazikira. Nakureze nzoroga nacu. None tutangwe kumviriza ibyo bari abarozi. Ahubwo fatinzi rugende sinkero. Ewe, akakati kuhene. Genda hariya. Kandi no ndumva komentaje yiwanje. Ndabona. Sheri bite? Nisani kuri. Ndashima nyene. Sorry turashima. Ebana sorry kubona ndaguciriga mu kagoroba. Nari mve mu mitigito nyene cyambura umengo sinorara tutabonanye tuyage. Ndashimanye natangaye. Telefone y'amasaha kuri. C'était. Burya nari nicishije hari iwanyu. Hama ujya muzamu. Niwe yambwiye byabashikiye. Imana vraiment pole. Pole kabisa. Nta kuntu twobihindura nuko nyene Imana ukuntu yabipanze nta kundi. Oya n'ubundi Imana niyipanga byose. Asha n'ubu. Urumva rero ni atari. Nta kuntu twobigenza twabyakira uko nyene. Yo, pole sana kwe. Pole. Mbe ubusigaye bahehe. En fait, grand frère yarandondereye ahomba. Ujya boss yahoze ari boss lady. Boss lady ramwibuka. Boss lady? Umu boss yatwara amahoro. Malika. Niwe nyine yaciye ndonderera aho noba muri imyaka ingahe canke amezi angahe kugira ndabe ko nomara amashuri hama. None gasha ubu ivy'ishure vyifashe gute nindazo bigushoboza ubuko Asha boss Marika wewe yavuze ngo azobifashamwo. Minerval ni boss Marika byose niwe ndashima n'ukuri. None ko mbona umengo uri gufashwa n'abantu nyine mbona umengo ata ibintu kukarura abona yuko ujya amahoro yari mu brother wawe nyine w'amaraso ujya vyari vyoroshe none ujya gufashwa no mu wundi muntu wakure ndabona umengo ariho agahaze nta kuntu basoza tukibanira nyine ukarekana n'ivyo by'amajuri. Oya biyumvire n'ukuri wivyo simbona umengo ivy'amajuri uravyihoza tukaza tukibani tubara kweri nibyo genda umusheri wawe kandi sinobihakana mugabo rero kubana nawe naco n'ikindi kintu kuja kugorana hariya bavyiza je mu rumengo zo twabana nukuri kirura ubwenge uciyumvire gusa kabera ico womenya nuko jewe sinoja inyuma y'amategeko y'idini ryacu. Oya iyo mategeko umvirizo turashobora kugenda uko mugabo mu nyuma twazobishira mu mategeko
no kubeka itwo ico ni kintu gito naco bitwaye no kubeka itwo bicisha ahantu habi ngo tujane gutora oya urumva ivyo bizoza nibuke niyo ntango ico ni kintu kitemerewe oya ico umviriza burya hari ibintu nyene erega nta muntu yamakora ivyiza de nyene ibintu biri ku mategeko burya rya mategeko hari kugira tuyarenge turenza ako kantu ko nyene none erega twese nivyo turakosha turafise ivya ico cyo nyene nico wabonye ko ari icago ashanje sindimo ko yari mu vraiment mu bantu barenga amategeko nawe uvuga yuko kandi ico kintu ni kintu gihambaye cyane nta kuntu noja kubana n'umugabo atazwi muhira umugabo tutaragirana mariage ivyo bizoza tukimenyekanisha mugabo twofuma tugira mariage hama acha tuja kubana mariage tugiye cha mugabo wowe ngondo tugira tubane muhira hama ivyo tuzobitegura turi kumwe yego je aho mbayeho neza erega nangorane Marika amfata neza Marika ujya mugenzi wa Marika amfata neza n'ukuri ibintu vyo kuba mu miryango twese turabizi ni ibintu vy'induru gusa nta nunda mugabo uji wanje uzobaho neza tugende rukuri kuko ibintu vyo kuba mu miryango ni ibintu vy'induru nyine vy'insaku ni bakubona giza ico kintu nico kunda kandi urambabarira ndashima kubona bampamagaye nanjye nari ngukumbuye cyane hama arona ko bwije ça fait 18h moins reka nahe ntaco wowe mugabo usigarura ciyumvira uraza kubumbira ico kintu yaravyo kwiyumvira kweli sinibaza ko nahava sawa reka ndakureke mugabo nizere yuko uza kumakanya cyo kameze neza ko ubu kubera nakugiye nyine ngaha urashobora kuba utariyumvira neza urava wiyumvira umunyeshuri yayo reka tubirabisha amaso kibazo sheri sawa ntaco genda wiyumvire wazana ndagufashe genda wiyumvire nizere yuko nyinshi za kuba nziza reka tubirabisha amaso sinzi sawa nizere ko ibintu bizakumera neza sawa Mabuji. Kinjire. Bosi aratumye tuze gukora amadokima ngaho. Merci. Ya telefone ngo amadosiye uje ku complete. Naramutse. Makoze. Byose birakwiye. Byose birakwiye. Ndibuka hari akantu uzunya akunda kugendana amahoro. Ndakabona karimo niyo kandi byose birimo nako ndabaza kanda kare kama numero de série yantuze ariko reka ndonga kajyo ko kuguhanura sizi ko ushobora kubyita kuguhanura cyangwa kukubwira dukuriye mutuza wowe wigira nk'umunyabwenge isi yose warayimaze ukagira ngo ibyo uko rakora nitubibona rega twe turagukuriye byibiki nabyo wewe wigira umunyabwenge cyane ico ngiye kukubwira ubu ndabona abona n'umwagazi kandi imise mike cyane uzofatwa n'ibyo uri kurakora nabyo nakoze iki ibintu ukoreye mahoro vraiment mwene wanyu ukamuji inyuma ukagira ngo to nitubibona uzohenda umugabo wanje atabona ariko apana jewe nkorera mahoro wantanguye neza kandi sifise menshi yo kukubwira ariko niba ufise ubwenge genda wiyumvira neza uko nakubwira mabuja jewe vraiment no kuri ivyo ngo urambye nta kimwe ntahura kubera yuko jewe mahoro ndamwubaha ndamukunda ariko ivyo umvisa nkubwire kiyago iyo umenye umwe bwari kindi mahoro ibuka ko ari we wakuzanye ku kazi akuvanye ruguru uri umushenzi w'umushenzi ufite n'impuzu yo kwambara uno munsi usigaye wisiga wambara neza ukamugira mwene wanyu ico wakoze urakize umutima wawe mabuja je n'ukuri ntacyo nakoze bose gusa nyine ariko menya yuko imana nijyana uhoraho azokwishura ibyo urakora kandi vuba cyane uzohinduka nugira ngo uri umunyabwenge cyane ukayigira hypocrisie ukagira ngo twe nitubona je ndabona uriya mugabo wanje nyene niwe wahumije nimba wamuhaye karoge nimba wamuhaye nuriya nyene ariko jewe twebwe ibyo bintu vraiment wari kubumenye ico nzi sinzi genda mabuja nzomukunda jewe vraiment namuguhamagaye ngaha kugira ngo mfashe amatohoza
kuko narakuravye mbona kuri icabwenge shaka kumfasha amatohoza tutohoze turabe umuntu ari hagati yacu kuko ngahi wanje bitujyamo induru imisi yose mutamaransarana nashaka kunyumva mubwiye ikintu nashaka kuntabura ku kazi la même chose sinzi ariko jewe mbona ko ari umuntu ariko aratsa umuriro gateranya imiryango hari hagati yacu. Urakoze cyane Marika kubona kuba wanyiyumviriye ukamamagara ngaha ngo tuvugane kuri ico kintu uba kandi wimviye yuko nashaka kugufashamo cyane kusha merci beaucoup hama rero ashaje ico kintu ahubwo wari watevye kumamagara kuko ni ikintu aho bigeze asha n'umuriro gusa nukuri kw'Imana hama ashaje umuntu wa mbere mbona yuko yo bitera ivyo byose umuntu wa mbere atera ko kajagari kose ngaha mu ibiri wanyu aha asha na wundi uti ninde Kiyago niwe azana ingorane mu nzu niwe yaduteranije na Munyana niwe kandi nibaza yuko ari we yoba yateranije wewe na boss kandi ndamwimvira cyane Kiyago jewe niwe n'ukuri kandi ukuri kwinshi nkukura ku mugabo wanje aregiye akavuga ibintu agasigaho ijambo ariko je ndakuze kandi mfise ubwenge nkaraba ngiyumvire ivyo yavuze nkabona hari ikintu ngaho niwe nyene n'ukuri Kiyago kandi rero ujya Kiyago ndamuravye neza ndibaza yuko yoba yaratumye na nyina wiwe yego kuko sinibaza yuko yova ruguru aza ngaha mu muji ngo kubera gusa guteranya wewe na boss il paraît que byo byavuye kwa nyina wiwe kandi hama ikindi naco bari kumwe na Munyana mukamahoro mukamahoro kandi uriya mudamu yigeze kuntuka ngo je ngenda n'umugabo wiwe sinzi turakundana ivyo nyene ndiko ndakubwiye ubu rero sigara barabagina ni bagenzi ubasigara bagenda nahantu hose baguma bavuga je sinzi n'ukuri inde Kiyago na Munyana nje nabasize hari yabasha bishusha bigize cyabwenge sha kubwa musaza wawe kubw'umugabo wanje no kubw'akazi kacu shaka ko dufatana dukora ama investigation kuko ego kwikeka turikeka nanje ubwanje ndikeka wowe urikeka ariko tudafise ubuhamwe bukwiye dushobora no kwereka abantu ati ibi nivyo baraza kubona ko peut-être ni jalousie peut-être dushaka kumugirira nabi nivyo turondera ubuhamwe bukwiye neza kuburyo ke nanje nshobora kumwumvisha umugabo wanje akabitaho ndiko ndihweza neza ndiyumvira aho twohera kugira ayo matohoza yacu agende neza je ndibaza yuko tembo numengo biragoye mugabo kubera yuko Munyana tutavugana hama Kiyago nawe asha ujya wewe ni atari turabana yingorane ndibaza yuko twoca kwa musaza wa Munyana mugabo nawe nyene kijya kiragorana n'ukuri kandi gifise amabanga menshi bafitanye hagati na musaza na nuze na mushiki wiwe kuko bama bavugana ashaje sinzi nivyo ari byo mugabo rero musaza wiwe je gisaza wikibyibushe gutyo urakizi ndakizi neza cyane kijya nyene kijya gifise amabanga menshi mugabo rero gifise amanyama mama kijya cyo tugora je sinzi oya nimba worondera umuntu ico cihoze ico ndokirondera inzira nziza cyane mfise umuntu w'umugenzi baziranye neza cyane nzomenya ukuntu nzo mutuma yoshikira Munyana oya musaza wiwe aho nisa mugabo rero hariho n'ikindi kintu nibaza yuko cogenda neza je hari umuntu tugendana ni mugenzi wa Kiyago aho rero umva umusheri wanje ariko ni mugenzi we ego aho niyo nzira baturuka hamwe nawe nyene yavuye muhira ruguru yaje no kwiga rero iyo musheri wawe rero hariya niyo nzira yose kumwereka urukundo ukivugisha neza utujambo turyoshe kugira ngo nangorane n'ukuri ndamushikiriye gusa
kuko umuntu mukundana akaba afise amabanga aho n'inzira nziza yoca kwa nuzenya kwa kiyago hamagaca agira amatoza yiwe pole nyene chini kuko bagaca tubwira ko ntwo bigenza tuza tubitoye yego gerageza kandi ufise agashimwe gahambaye cyane kuko je n'umugabo wanje n'ingorane munzu sawa asha je ndibaza yuko ubunyene mvuye ngaha canjayo ufise amafaranga bisi ndafise urafise bisi ragutevya reka guzanye amafaranga ya taxi aller retour sawa kuri ibyo bintu asha nyaruka n'ukuri ha turabafashe ubu sindavyemera Mana afashe Mungu wacu mahoro mu bintu arimo ivyo tutabona nivyo tubona Mana urazi ko yadufashije byinshi Mana turamusabiye umugirire imbabazi arondera ave mu gorana arimo Mana turagusavye umugirire ikigongo Mana wacu